Reka kenshi hagwiriye abapangayi bibagora kwimura. Ariho baruza kumenga bibatera isoni ku ubona atekeye ururago mwibarabara ngo ari imuzi. Uko matera zaranduhije imigongwe ba. Oye kirago nico guteramira ko nka kuzuba mu cankurira ko udashatse kwicara hariya ku meza. Mbo twepfuje kugira ngo tweke Burundi canke isi n'amakungu igikorwa cy'uwo muvyeyi abifata nk'akazi petetre bibi ndibaza nta kandi kazi ufise ataraga. Nyene ubwatsi butaboneka neza. Ndonse dukeya nzisha ko nyene bagaca bagatwara. Nta bwatsi noronka bwo gukora ibirago byinshi. Yes, bakunzi ba Ashally TV sava meze gute mumeze neza Ejeni Elma Love Marimo mutadebuke ko ndameze good guys ndakobeye so uno munsi turi wacu mu Burundi heza hagyoshe ndetse hakorerwa vyinshi cyane vyiza abari mu makungu mwakumbuye kubona inye tugishikirago uno munsi nashitse ku mama wacu umuvyeyi wacu mubi wacu kirango atwereke ingene twakuze hari abakuze yo tabona imatera bakuze twakuze tubona ikirago ingene igikorwa uno munsi twaje kura mama ariko aragishikirago kugira ngo tuganire nawe ingene abikora ndetse n'ingene ariko aravyunkiramo no musi swat nivyo agurisha canke nivyo wenyene yigamirako vyinshi muraza kubimenya ariko reka tubanze tumuramutse bibi namahoro umeze neza ni sawa aho ni sawa kubatakuze mwitwa bande bibi tubanze turamutse abantu turi ba mama fara Amafara wakuze ukora ibirago kuko uruwakera cyane sivyo ukora ibirago no musa ariko bava bimvira abantu ati kuko dushize muri 2020 tukibona abantu barijisha ibirago encore mu gisagara cya Bujumbura ese ntibona ko hariho challenge nyinshi mu canke ibintu muhura navyo vyinshi muri no mwuga ikintu gituma mutabiheba niki tutabihe igituma tutabiheba nuko twabyigeze ubibonye rero utegerezwa kubikurikiza nkuko wavyamanye Ego hajya kugira ngo muronke ibi bintu kwanza mukoresha bavyita gute ubukangaka kugira ngo muronke ubukangaka mu gisagara cya Bujumbura biroroshe kwere turagenda genda nyene tubonye duke duke ukazuregeranya gushikuka kwiza karago Sigura ko mwebwe umuco w'ikizungu batuzana wo kuryama ku matera bana bona umenga wapi bado amatera barayajyama ko mugabo hari igihe ukenera guteramira hanze ugasohora ka karago kijyamirako murabigurisha vyoroshe canke nivyo wigamira ko turi kurakora ya mu bisanzwe nakaronse karako njyamako canke ngicarako akandi ndonsa amahera nkakagurisha si vya bose gukora ikirago canke kujisha ikirago ariko ngira ngo harimo ubuhinga bunini buhanitse mukoresha abandi bantu bo batazi cyane ugitangura gute utanguza umugozi nyene ugapfundika hanyuma ukazorazisha kunyene je nanye cyakanjishe kwa ubinyigishe bega haraye ndavyize nk'umwana wawe fundika none umugozi utangure ndaha mpere ino canke imanariza aho nyene bishatse botangurira imano ni ntuze ya nanje akunzi ba Ashally TV ko fokora twiga gukora ivyo wacu ufunika ingahe indwe Yes, bakunzi ba Ashally TV tugiye dukora ikirago kwa reka tukimare ngaha tugene tukimarire umaze guheza binga ari biri mu nzu umaze guheza barabitwaye ikirago kimwe ukigurisha ngaha biravana no ko kinga no kuvuga kimwe cyose ukigurisha bivanye n'amafaranga nuko kinga ikirago cya mbere kinini kigwanga jewe ndakigurisha makanda kugurisha 8,000 ari ni make ari ni make nacyo kibari kinini ngiki gitonye ndakigurisha Indo sawa nakwije set ndabugire buriye ushaka uravunamwo cyangwa ugapfundika n'ubundi kuko napfunditse jewe kabiri yeba nzingiro kunyera siko napima nawe napima
Yes, bakozi bashaye TV ni muntu wenge sasa rero hagiye. Abo twenguri. Ndi kwishuri. Ndi kwishuri. Rero umuntu agitangura birakunda kuza biragorama. Kurikiza kuzakora. Je mabusanga ndiko ndahengamika je no kwandika ndahengamika. Wanje. No mwishe byarananiye kugorora. Usiguma mwana kuti hagati n'umuntu. Akereranye. Nakwafunze. Niho wahereje? Niho nahereye, niho natanguriye. Cha ufundikira. Ufundikira rero. Nesi nchamo hagati ukere. Aya kabonga hagati. Kuko. Yego wagize kamwe nabibonye mwagize nuko nta. Sinzi rero mu gupfundika ingeno Ndondika none nda. Wabanza ugerekera nje ndabizi. Ndazi. Kama hama uko fresh ingurabe ngahivyo ndiko nagira aba. Utangwe kwitwenga. Kasi niite ndiko nako. Ndakwere kana gupfundika. Ntangurira tusi. Fundika. Yes, bakunzi ba Ashally TV hano twaje kuyibutsa kiwacu muhiri wacu rugura abantu twakuriye ruguru murabizi ngene bamama bacu babikora nabandi batandukanye sasa hapa lazima tutabisoma tu Nanatanguye kogera naragerageje funga fundisa kenshi Anjije mwari mwe gusa. Susubizamo kandi Voilà. Chapo. Rero kuzoratora kamwe. Kirinda rero kubucanga hamwe wotora ugashiramwo nakaka. Uzotora kamwe. Usurumva ubu ntufata bwinshi. Oya ufata uko ubujishe kunyene. Nimba usanga ari buke. Ubwo ngaho bafashe nibwo ngaho ufata. Kunyene. Nawe uragorora. Ndagorora cyane. Nabyo biragorama. None iyo muvuye kwaho ubukangaka. Muca mubihigiye kingana gutogira ngo bukabe nkuko Ya urumva ubushikanye urabukubita. Ubukubise kugira ngo bworohe. Ushira kuzuba ubwo nyene buca bukaba. Uwo musi nyene. Ejo iryatse uca wanu. Ne nkubunya ino hano hakunda kuboneka ni he. Na hamwe mu gikoma hara igihe umuntu abona nk'utugundugundu duto. Akabonye akagaca. Hariho n'ahandi hariya kujya mubone buri nuko inka ziguma ziwaza zikaburya. Urazi ko binari ibintu dukwiye kwiga cyane kumenya kugira ngo tugumane umuco n'akaranga k'Uburundi. None singiye. Wala ni ndayimenyura yerekana kwereke.
Okay. Jena tuba turigisha n'abandi ngaba badukurikirana babibonereho abari mu mahanga le diaspora murabona ko tukibuka kiwacu murabibona se canke navyo mubona twige akaranga none nk'ubunya kera mukijisha nk'ubuhoho we warisaziye nk'ubunya mukijisha mukijisha uvuga ati jewe burenda bashe nk'ikirago wakijisha umunsi umwe nkakangaye urabona bivana no kwishira utubuti hari kirago wegeranye imihiro cyane n'icyo utandukanye imihiro urumva rero gitandukanye cyuzura n'ingoga kurusha ikinya cadukenduye mugo nta kirago wokora iminsi 3 bibi nk'ubu unya nk'umuntu avuze ati jewe nshaka nzoze unyigisha umva nicaye fresh unyigisha pana nk'ubu nicaye neza unyigishe kabisa vuga ati ubunya je ndiko ndiga uwo musaba amafaranga weyo kwizanira ibyatsi kwizanira n'impuzu nyene n'imizana hanyuma rero nkamwereka nkuko ndagufundikiye nawe usigara wiga kugorora naho ni wabibonye ingene ushyira ku muzana nawe usigara wigisha kugorora urabona nka ukweza hajari kwega Zoko sinagoroya ka urakweza usubiza inyuma sinkwega gose ndasiga espace hacha hikwega aho karavyiga kababane ba abakunzi ba Ashally TV akana kantu twe twakuze je nakuze mbona mama wanje abigira kera ubwo rero kwako nari umwana sinamenye ivyo ingene babikora uzi gushona ibyo muri uze gukora n'inko nuko narazijisha natwe n'ibyo byasi birorora kuro ibyasi ingo tugire competition nga ngo tugire competition urabizi bari wacu iminyuza Kimba urufunzo n'urufunzo urukangaga hanyuma ibigeno byo ugwamfu n'ugwinko umutemere mu kirundi karengeze nga no bihengamika nako navye wagira ngo menye ndabengene babigira but nabibonye sasa itandukaniro ryo gukora ibiinyo no gukora inkoko imitemere niki nibiye ibintu bigoye gukora kuruta ibindi oya mu bisanzwe umaze kubimenya nta nakimwe kigoye kirimo tugereranije ikintu sanga kigorana gusumba ikindi ni ari umutemere ntuzisha umunsi umwe ngo wututse ari kirago nuko nyene none kumenga hariho ibintu usanga keni ibi uyo urukuragira ukagumukenera amazi bira birakorohera yo kumiminako bigumye cyane tushira kwa amazi make kugira bibone abaje nk'abamba bashira mu kangasuga ni minwe urashobora kuhereza kuko ucugira make Nenga mu gisagara ca Bujumbura izi ntuzega ubu ikurukangaga uca mu rukura he iyo mu gikoma ino mu gikoma mu gikoma haranaga utuntu duke umuntu rero yaduseruze ko dukuze akaca atora akazaregeranya hariho nandi hari yakujya mubone hariho wambwiye ngo ikirago ukigurisha 8,000 kijya kinini kinini hamwe ikigiranye naco iki inye ndakigurisha 5
aho bagikoze iminsi ngahe ingahe irashika kuri 5 nyene cyangwa 6 iminsi 5 uri kurakora ikirago kimwe aho ni kuva mu gitondo gushika ku mugoroba nuko nyene nza ndaburaguzwa n'utundi nkora no nkuba abakiriya baraboneka vyoroshe canke kuko nkuko nakubiye ko ngahanya benshi bijukiye amamatera wasoma umuntu iba urumva bakibonye baca bagitwara n'ubu bambariye ngo nira bazishi nuba urafisa abakiriya uvuga ati uya bari umukiriya yo wanje barambariye ngo bampe banse mvuze nta banse nojya je ntarabona ikirago hasi ibi ni ibintu tugiye kugarukira ko mu mico n'akaranga vy'u Burundi tukanavyijukira ndetse tukavyereka amakungu ko tuzi kubikora umunyamahanga wese aharabone ati mu Burundi baturushije iki mu birago birimwo baturusha ibindi muzo barusha ibirago nabo babarusha ibindi reka nabo hariho ibindi bakora natwe tudakora nk'ubunya muvuze ati nk'abantu musana muzi tudukorikori twakera twahambere bakavuga ati tugira ico tubasaba ku barundi bose nyezi nta ikintu numva ko uvuga ati twe twosaba ko abarundi bo kwijukira cyane cyane gusubiza ku muco n'akaranga kagasubira ku murongo cyo bari iki ivyari byo byose nk'ibi birago baravuga ati nakaranga ku Burundi akarorero nk'imitemere inkoko tuvuge nakaranga ku Burundi ashobora kubikurikiranya kandi ababikurikirana bararonka amahera yego biramaze gushika ukiyumvira yuko wokora byinshi hamuka ukabitereka ahantu apara ubusanga baza kugutora muhira uvuga ibe nk'iduka ryawe gibirago ukabigira business ikomeye kubera